gwiwe ndavuga wa Palmeiras nabwo ku munsi weje aje kuba atereka mu gitsindo umusore muri no misi nawe ariko arerekana urwego gwiza ariko arerekana yuko kuva abamuguze kwa Real Madrid nawe agomba kugira byinshi agomba gushikana atanga kwa Real Madrid mu kwezi kwa gatandatu. Enrique novuga ko ni gisore novuga ko kiri gitomoga kiriko kigenda cerekana performance nziza yatsinze igihugu kitoroje igihugu cy'ubwongereza hari yabonye igitsindo ukaja kuraba bari kwakina match ya Mikanezi za Espagne yagiye avyitwaramo neza naho nyene numusore ugiye kuraba numwana akiri mutafite imyaka mike mukuravye football akina ni football iteye ubwoba novuga ko nkiza giwe muri equipe ya Real Madrid uko bareje kumugura mu kwezi kwa gatandatu none novuga ko ubuyobozi bwa Real Madrid bumwiteze kwashika ni Enrique kubona neza yuko numukinyi novuga ko areka twereka ko ari ku rwego rwiza kandi ashobora kuzoza agahatanira umwanya n'aba bandi bakinya biswe ba Rodrigo ndetse n'abiswe ba Vinicius Junior ndetse n'aba Jude Bellingham ku ruhande rw'imbere kuko ugiye kuravye na gabari nziza ari bon techniquement numukinya abona ni goli novuga ko Enrique novuga ko Real Madrid kuba baramuguze novuga ko ari choice nziza bishobora kuba ari choice nziza kane kwa Real Madrid. Tuva kwa Real Madrid gatariko mbere ko tuhava uwitwa David Alaba mu gihugu ciwe ca Autriche umusore kabisa yaje kuba habwa agashimwe k'umukinyi yaranze umwaka w'umunya Autriche mu gihugu ciwe ca Autriche ku myaka igera kuri 10 yikurikiranya ubushimwe bugera kuri 10 uwitwa David Alaba ari wagenda butwara ubundi umusore muri Autriche nta nundi mukinyi bafite ngo n'uwitwa David Alaba wenyene imyaka 10 atwara ubushimwe yikurikiranya ku myaka 10 David Alaba ari empeke kwe uko n'umukinyi novuga ko David Alaba n'umukinyi novuga ko ari karagera nubwo ari mu mvune n'umukinyi ari karagaragaza aho girane kwitwara neza muri equipe ya Real Madrid muri Autriche kwa bamuhaye agashimwe novuga ko baraharura ikintu yagiye afashe equipe yiwe nzirwa y'igihugu ya Autriche n'umukinyi ubona ko irevre mu umwaka turimo wa 2023-2024 ntashobora kuzogaruka mu kibuga bivanye n'imvune yagiye aragira muri club ya Real Madrid rero novuga ko ari choice nziza kuri David Alaba kugashimwe ashobora kuba ahabwa mu gusirika y'igihugu wiwe ikintu kimeze neza cyane ko witwa David Alaba. Tuba kwa Real Madrid turiko twerekeza muri bakeba babo ndavuga FC Barcelona ku munsi wejo witwa Pedri Gonzalez nabwo yaje kubagaragaramo neza cyane mu kibuga ariko arakora imyemezo ya wenyene ku kibuga iginyuma y'amezi atari make atari karagaragara witwa Pedri Gonzalez nayo yabaye inkuru nziza cyane kuri FC Barcelona kuko umusore ngo mu ndwi zibiri ngo bashobora kumubona kuri match bazoba batana mutwe na equipe ya Paris Saint-Germain ariko ku munsi weje ntabwo ashobora kugaragara bakina na Las Palmas ariko ngo ashobora kuba bamuri equipe muri match bazokina na equipe ya Paris Saint-Germain naco bari kintu ciza cyane mu kibuga gatubona ko witwa Pedri Gonzalez yo baje byoza gutanga stability hagati mu kibuga kwa FC Barcelona izajya Pedri ku ruhande rwa FC Barcelona navuga ko ari giza cyane kuko ni Pedri Gonzalez navuga ko yatweretse ko ari ku rwego rwiza muri equipe ya FC Barcelona ndetse no muri equipe y'Uwenseruka ya gihugu ya Furia Roya n'umukinyi navuga ko igaruka giwereza kuba ritanga stability hagati mu kibuga kuko no musaza kwa bakina neza hagati mu kibuga na Gundogan na Firmino Lopez uze gusanga equipe ya FC Barcelona bariko baraza kuvyitwaramo neza kwa kina za Paris Saint-Germain ndetse na za Real Madrid kuko Pedri Gonzalez azoba yaragarutse mu kibuga kuva kwa Pedri ati je mfise kontra kwa FC Barcelona ati kandi ngomba kuja kuyonera ati cyo neza ijana kwijana ati nuko ntegerezwa gusubira kwa FC Barcelona ati ngomba gusubira kandi ndabize mu mugu komeye nka FC Barcelona ati nta kindi cyo gukora atari kugirane atari kuza nawe ugakora byiza cyane ati ni akazi kagiye gatandukanye ati nakazi kagiye gakomeye ati rego tugomba kugakora ibintu bikabandanya kugenda bimeze neza cyane rero amajambo yashikirijwe n'uwitwa Eric Garcia mu ntizanyo yo warimo kwa Girona ati ngomba gusubira kwa FC Barcelona nayo ni ibintu byiza cyane ku musore baramutije ariko yerekanye urwego rwiza cyane kwa Girona nayo kumugarukana kwa FC Barcelona byo bari byiza cyane akaza gufatanya n'aba ba Ronald Araujo kuza kwa Eric Garcia gusa sanzwe abizi yuko aje kugirane aje kugwanira ikibanza kuko mwija defense central ari wiswe Araujo ariyo ku Barca ariho wiswe Inakipen bajya bose niho bari Inakipen n'umunyeza uya n'umunyeza ahubwo uyu Christensen ni hari novuga ko ni equipe ya FC Barcelona ugiye kuraba abakinyi bakina mu mutima wa defense sibake novuga ko Eric Garcia mu gihe bagarutse avuye kwa Girona aje kwa FC Barcelona novuga ko naye abitsa ko bimusaba ingufu nyinshi kugira ashikagira nashike yadabuta muri defense ya FC Barcelona kuko ku Barca yamaze kuba aja mu mutima y'abakunzi ba FC Barcelona ndetse n'umukoca Xavi Hernandez Araujo yaramaze kuba afatisha muri defense ya FC Barcelona novuga ko Eric Garcia
biza kuba bimutwara ingufu nyinshi mu gihe aza kuba agarutse muri ekipe ya FC Barcelona. Kwa Bayern Munchen witwa David Alaba nako Alphonso Davies yarahiye ararengwa ati ikintu cyo kongereza kontra kabisa ati mugikure mu mutwe ati swate murandika ngende mu kwezi kwa gatandatu nerekeze kwa Real Madrid ati swate murandika ngende muri 2025 mu kwezi kwa gatandatu naho nyine atari konzo bangira ubuntu nta n'ugwa Kongo muzoshobora kuba munabona nitwa Alphonso Davies yamaze kuba vavanura n'ibyo kuguma kwa ekipe ya Bayern Munchen. Numu Alfubeke mwiza kwa Bayern Dominique witwa Alphonso Davies novuga ko kumubura kwa Bayern Dominique novuga ko ruzoba ruruhombo kumuronka kwa Real Madrid novuga ko zoba ari inyungu kuko ni Davies ubona ko ari ku rwego rwiza ugereranije n'abandi ba Alfubeke yekuza kwa Real mu gihe wewe yifuza kuja kwa Real Madrid ahejeje kontra muri kwa Bayern Dominique mu gihe Bayern Dominique yoyo yagomba kuba yomongeza kontra kugira abandane abakinira mugabo ubwiwe avuga ati jewe ntabwo nifuza kongeza kontra kwande kwa Bayern Dominique ati ntabwo nifuza kogereza kontra kwa Bayern Munchen. Witwa Sandro Tonali musore baguze kwa Newcastle bamukuye kwa ekipe ya AC Milan nyuma y'igihe kitari gitarekaragara mu kibuga kubw'ibano bari bamufatiye bivuye kubwo kwitwara nabi mu bintu byo ku bettinga ku mamaje. Musore yarazi ko igihano ciwe kigira kize kuba kinarangira ariko ishiramwe rikuru ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza ndavuga FA ryaje ko barashira ko ibindi bibazo ibindi birego bigera kuri 50 umusore ubundi gusubira kumubona mu kibuga muri uno mwaka canke ndetse no mu mezi ari imbere ndavuga nko mu kwezi nko gushika nko kw'icenda gutyo kw'icumi biza kuba binagoye kwitwa Sandro Tonali n'urombo rukomeye ndavuga ko ekipe ya Newcastle ndetse no mu gihugu cy'Ubutaliyano muri rusange. Ekipe ya Newcastle navuga ko ihomvye kuko n'umukinyi wako arafatiye runini wiswe Sandro Tonali ni n'umukinyi asanzwe yamuka mu gihugu cy'Ubutaliyano rero navuga yaba Ubutaliyano burahomvye yaba Newcastle nanye ndirahomvye ko n'ekipe ona kuri kiriruka kugira yuko ikina Europa League rero navuga ko n'uruhombo rukomeye ku mukinyi ndetse na ekipe ya Newcastle. Inkuru ya nyuma yo kuri no munsi witwa Mauricio Pochettino aje kubagira ibya ashikiriza ndavuga ku witwa Romeo Lavia umusore kuva hashikiye mu kwa FC Chelsea the Blues umusore kabisa nawe yakinye iminota itarenga 30 yonyene inyuma yo kumara iminota aguzwe miliyoni 62 ava kwa Southampton yerekeza kwa ekipe ya Chelsea umusore yakinye iminota 30 amasubira mu mvune Cesaro byamaze kuba bimenyekana ko yamaze kubirangira kuri we agiye kuba mara mezi agira kuri 6 witwa Romeo Lavia atagarutse mu bibuga witwa Mauricio Pochettino ati turabize neza ko babaye atari ko twizera yuko igihe cyose azogaruka ari muri forma ameze neza cyane ashobora gufasha kipe ya Chelsea iki naco ni ikintu kitameze neza cyane kwa kipe ya Chelsea ariko kwa Chelsea bagarukanye witwa Trevor Chalobah ndetse n'uwitwa Robert Sanchez mu myimenyerezo navuga ko ni Chelsea ubona ko yagerageje kurugita abakinyi bagiye batandukanye kandi zibazana ku mahera menshi navuga ko nka Romeo Lavia navuga ko n'umwaka wa flop ku ruhande rwa Chelsea kuko ni umukinyi navuga ko yagiye kugwa amahera menshi uno musi amahera yaguzwe ntabwo yariko agenda yagisifya kwa Chelsea rero navuga ko yegirevre umukocha Mauricio Pochettino yavuze ati turabizi ko abazogaruka mu mwaka uza mugu n'umwaka Romeo Lavia muri ekipe ya Chelsea navuga ko atamusaruro mwiza yashoboye kuza kubatanga kwa Chelsea ni excuse canke saba imbabazi ntabwo witwa Trevor Chalobah na Robert Sanchez bagarutse ahubwo Trevor Chalobah ndetse n'uwitwa Robert Sanchez bagiye kuba basanga uwitwa ne bagiye kuba basanga abagiye batandukanye bari muri infirmerie ya ekipe ya Chelsea kuko nabo basubiye mu mvune ndavuga uwitwa Trevor Chalobah ndetse n'uwitwa Robert Sanchez.